Bakunzi b'Imana ndabaramukije amahoro ya Kristo. Sangwa amahoro ya Kristo, urukundo rw'Imana n'ingabirano za mutima mweranda. Uyu munsi twagira tubabarire kimwe mu kintu citezwe n'abantu isinzi, abantu benshi biteze kubona ibintu vy'igitangaza tariki 7 z'uku kwezi kwa gatanu, aho inama idasanzwe zoba hariya i Vatikano. Benshi baribaza ikizoheza kikava muri iyo nama. Mbega ni inama y'iki? Mbega ni inama yisunga iki? Ivyo vyose ni muri kino kiganiro tugiye kubashikiriza, ndetse tubereke n'ibitangaza n'ibintu bikomeye cane bizoheza bikaba muri ico gikorwa. Kenshi na kenshi abantu barakunze kumva abanabarya bavuga ijambo ngo papa. Mbega papa ninde? Papa niki? Izina papa rihabwa umuntu arongoye ekleziya kw'isi yose. Umuntu arongoye ekleziya katolika kw'isi yose niwe yakira iryo zina rya papa, ndetse akaba ari umuntu aba akomeye cane muri ekleziya, kuko niwe mwungere mukuru wa ekleziya kw'isi yose. Mbega atorwa gute? Kenshi na kenshi umwungere wa ekleziya katolika atorwa iyo uwahahora canke uwundi yitavye Imana canke iyo yatanze imihoho. Aho twobaha nk'akarorero Papa Benedicto wa 16 mu mwaka w'2013 yaratanze imihoho kumvo z'amagara yiwe atari yifashe neza, araheza asubirirwa na Papa Francisco ariwe aheruka gushengera. Ubu rero isi yose eka abantu isinzi biteze kubona uzosubirira Papa Francisco. Imbere yuko tuvuga ingene uzomusubirira azotorwa, nagira manze menyesha abantu bose nitwambe turaba kandi tugenzura ivyo abantu baje bakatubwira ngo n'ubuhanuzi, ngo beretswe n'Imana, ngo bavugishijwe. Tumanze tubigenzure neza, tubisuzume, tubirabe. Raba, hari benshi baje babwira abantu yuko uyu Papa Francisco aherutse kwitaba Imana ari we mupapa wa nyuma isi ibonye, atawundi mupapa ngo azobaho. Mbere bamwe bakavuga ngo aberanda ngo babihanuye ngo mu myaka ngo y'amajana ngo ishize, eka n'ibindi vyinshi. Ariko ivyo vyose cabaye ikinyoma, cambaye ubusa, aho ndetse bamwe bagiye gutangazwa no kubona uwo musubirizi wa Petero mweranda mushasha agira 267 abonetse. Aho mbere hariho bamwe mu bavukanyi bacu bagenda bakabwira abantu yuko ngo uyu mupapa ngo yahahora, ngo yari umufirimasoni, ngo yari umweliminati n'ibindi vyinshi. Ariko mbere ivyo vyose bikaba bigiye kugaragara, aho bamwe babesha abantu ngo Imana ngo yaraberetse ngo yuko ngo atawundi papa ngo azobaho, ngo uyu ngo ahari ngo ari we wa nyuma. Ariko ivyo vyose bikaba bigiye kuba impfagusa, aho guhera ku itariki 7 y'uku kwezi kwa gatanu hagiye gukorana inama idasanzwe. Inama mbere si yose yiteze kuraba ikizova muri iyo nama. Inama izotuma ekleziya katolika ironka umwungere mushasha. Reka turabe ingene uwo mwungere mushasha atorwa. Iyo nama, iyo uwahahora yitavye Imana canke iyo atanze imihoho, haraba inama yitwa conclave igaheza igakoranya abakardinale bose bafise imyaka iri munsi ya 80 y'amavuko, bagaheza bose bagakoranira mu Butaliyano aho i Vatikano mu nzu 16 Chapelle. Iyo 16 ni inyubako y'amanama adasanzwe cane yo muri ekleziya katolika. Niyo rero baheza bagakoraniramwo kugira ngo batore umupapa mushasha. Baraheza bagasenga gose bakibabaza
kugira ngo umukama aheze abereke uwoshobora gusubirira umupapa aba yahahora. Bari muri iyo nama, muri iyo conclave, ariyo nama y'abakardinale bakomeye cyane baba barimo, nta matelefone bemerewe gukoresha, nta matumatumanako by'amakuru, amaradiyo n'ibindi, ibinyamakuru, amarezo sosiyo n'ibindi bakoresha iyo bari muri iyo nama, kumvo z'umutekano w'ivyo baba barimo, no kugira ngo babe vy'ukuri mu mugambi w'Imana no mu gacerere, kugira ngo aheze bashishoze mutima mweranda bakoreremo, bashobore gutora neza umupapa. Nguko uko amatora aheza akagenda. Abakardinale bose baba bakoraniye ngaho baraheza bose bagatorana hagati muri bo, nta numwe abatemerewe gutorwa. Ariko ubutorwa kuba papa ni ukwiza icaka ivya 2/3 vy'abantu baba bakoraniye ngaho. Abakardinale ivya 2/3 uwo biba bitoye ni waheza kemezwa kuba papa. Iyo atawuratorwa ku vya 2/3 baraheza bagafata udupapuro bakoresheje mu gutora bakaduturira, agaheza agasohoka umwotsi wirabura, maze abari hanze y'iyo 16 bagaheza bakamenya yuko papa ataraboneka. Iyo abonetse naho baraheza bagafata utwo dupapuro bakaduturira bavanze n'umubane, bahagaheza agasohoka umwotsi wera. Uwo mwotsi nawo abari ngaho bagaheza bakamenya yuko papa ahejeje kuboneka. Baraheza bakabaza uwo papa yuko yemera kuba umwungere wa Eklezia, nawe agaheza akavyemera. Iyo avyiyemereye baraheza bagasohoka ku kibuga citiriwe Umweranda Petero, hanyuma umukuru w'abakardinale agaheza agafata ijambo akamenyesha isinzi ry'abantu bari ngaho, avuga mu rurimi rw'igitaliyano, aho ashirijwe hejuru akagira ngo abemus papa, bisigura ngo dufise papa. Ahejeje kubabwira iryo jambo ngo abemus papa, papa araheza nawe agakurikira agasohoka agahagarara aho kuri ico kibuga. Abantu bose bagaheza bagashimira Imana, bagakoma amashi, bagatamba, bagatarika, bagakengurukira Imana ibihejeje kubaha umwungere mushasha. Araheza agacaho umuhezagiro abakoraniye ngaho, ndetse akagira n'ijambo ryiwe rya mbere abashikiriza mu butumwa umukama wahejeje kumutorera. Ico mumenya niki, nuko ata muntu numwe aheza ngo yitoreze ukuba papa, ahubwo kuba papa araheza akagamburuka iryo jwi ry'umukama riba rimutoreye kurongora Eklezia. Ngibi rero bizokorwa, ndetse benshi biteganya igishika kugira ngo bashobore kubona, kumva no gutahura, kumenya ibizoba guhera ku itariki 7 z'uku kwezi kwa gatanu, aho abakardinali bazoba bakoraniye hamwe kugira ngo batore papa. Isi yose yiteze kubona papa mushasha, ndetse bamwe ibinyoma vyabo bigaheza bigakubitirwa ahashashe. Abahora bagiriza Eklezia ibi na biriya ngo nta wundi mupapa izosubira kubona, bagaheza isi yose kamenya ububeshi buri muri bo, ndetse kamenya n'ukuri ko umukama atora uwashatse kandi akamutora igihe ashakiye. None rero dusenge, dusabe cyane mutima mweranda kugira ngo atabaze Eklezia Katolika umwungere mushasha mwiza mweranda kandi wibanga ashobora kurongora Eklezia yiwe. Tugira amahoro ya Kristo.